nagoma nibutse ko inka iriha ikori amatax atogwa ku nka n'ubwoko butatu. Ni ikori ryo ku mwaka, hagaca haba n'ikori ryo kugurisha vente, hakaba n'ikori rya abattage du gros bétail. No kuvuga ko umuntu atunze inka arusha abafise akarusho mu by'ubutunzi, arusha ubutunzi inkoko cyangwa ubutunzi ingurube cyangwa ubutunzi utundi dutungwa duto duto. Aha ni kugira abafise uturusho, bafise uko bifashe baterere mu iterambere rya komine. Uko dufashe nk'umuntu atunze impene imwe, aravuga ko nawe ngo ariho ikori ryo ku mwaka, hari usanga ari iyo mpene nyene afise. Mugo umuntu afise inka imwe cyangwa zibiri, bashobora gusanga afise n'intama zitatu cyangwa impene zindi cyangwa n'ibindi bitungwa bito bito. Iyi ni kori rero novuga siryubu, ni kori ryarire hasanzwe, keretse ko twahinduye ibiharuro gusa. Botahura abarundi botahura yuko byukuri no myaka ya kera umuntu atunze intama cyangwa impene ntibamuharura mu batunzi, kiretse ko biriko birahinduka, usanga umuntu afise impene nyinshi cyangwa inkoko nyinshi. No migenzo y'ikirundi twemeza ko byukuri nubagiye gukwa, nta muntu avuga ko agiye gukwa intama cyangwa ingurube cyangwa impene, kubera agaciro k'inka kaguma kari hejuru nyene. Turasipoza ko ari amateka umuntu aba afise, kandi na cyane cyane kera aho bavuga ko ari prestige sociale, kaca bavuga ati byukuri umuntu yarinze agera kuri urugero, nawe narihe kugira abandi barabukungene bobeho. Niyo siguro yonyene umuntu yotanga.